nyinshi n'abandi nabo bamenye. Turavye abanyeshure ingene bagiye bararonka amanota, nitwogenda tutavuze abanyeshure 10 babaye abambere mu gihugu cose. Umunyeshure wa mbere yitwa Mugisha Jansi Keila, yiga kuri lycée d'excellence Ngagara, yaronse amanota 191 ku majana 2. Uwa kabiri yitwa Igiraneza Keri Dorian, nawe nyene yiga kuri lycée d'excellence Ngagara mu gisagara ca Bujumbura, yaronse amanota 188 n'igice kwijana. Uwa gatatu ni Ihezagire Evan Betel, nawe nyene yiga kuri lycée d'excellence Ngagara mu gisagara ca Bujumbura, afise 188 n'igice kwijana. Uwa kane yitwa Ngabirano Jeisha Charité, yiga kuri lycée SOS Bujumbura, yaronse amanota 188 ku majana 2. Uwa gatanu ni Niyo Nkuru Mael Honia Tania Jospa, yiga kuri lycée SOS Bujumbura, yarose 188 ku majana 2. Uwa gatandatu ni Imana Ishimwe Joyce, yiga kuri lycée d'excellence Musinziri Gitega, yarose 187 n'igice ku majana 2. Uwindwi ni Shimwe Ozana Oceane, yiga kuri lycée SOS Bujumbura, yarose nawe nyene 187 n'igice ku majana 2. Umunani ni Irashitsa Igor, yiga kuri Ecole Saint Joseph y'Ibujumbura, yarose amanota 187 ku majana 2. Uwicenda ni Nindamutsa Noska Bernice, yiga kuri lycée d'excellence Ngagara mu gisagara ca Bujumbura, yarose 186. Turavye ingeri intara zagiye zirarushanya, ariko dufatiye kuri indinganizo shasha y'intara n'amakomine, intara ya mbere ni intara ya Buhumuza, yarose umwimbu todo réussite ungana na 89 n'uduce 29 kwijana. Iya kabiri ni intara ya Gitega, yarose umwimbu ungana 81 n'uduce 5 kwijana. Iya gatatu ni intara ya Butanyerera, yarose umwimbu ungana todo réussite 81 n'uduce 34 kwijana. Iya kane ni intara ya Burunga, yarose amanota todo réussite 79 n'uduce 48 kwijana. Iya gatanu ni ariyo Iyanyuma, ni intara ya Bujumbura, ifise todo réussite ingana 72 n'uduce 72 kwijana. Turavye ingena amakomine yagiye ararushanywa, dufatiye kuri indinganizo shasha y'amakomine. Ikomine ya mbere ni komine Karusi yo mu ntara ya Gitega, yarose umwimbu ungana 98 n'uduce 89 kwijana. Iya kabiri ni Itaganzwa mu ntara ya Buhumuza, yarose umwimbu ungana 96 n'uduce 9 kwijana. Iya gatatu ni komine Shombo yo mu ntara ya Gitega, yarose umwimbu ungana 95 n'uduce 79 kwijana. Iya kane ni komine Ruyigi yo mu ntara ya Buhumuza, yarose umwimbu ungana 93 n'uduce 81 kwijana. Iya gatanu ni komine Gisuru yo mu ntara ya Buhumuza, yarose umwimbu ungana 92 n'uduce 4 kwijana. Iya gatandatu ni komine Butihinda yo mu ntara ya Buhumuza, yarose umwimbu ungana 92 n'uduce 26 kwijana. Iyindwi ni komine Gisagara yo mu ntara ya Buhumuza, ifise umwimbu ungana 91 n'uduce 59 kwijana. Iy'umunani ni komine Kiganda yo mu ntara ya Gitega, ifise umwimbu ungana 91 n'uduce 51 kwijana. Iy'icenda ni komine Makamba yo mu ntara ya Burunga, ifise umwimbu ungana n'amanota 90 n'uduce 49 kwijana. Iy'icumi ni komine Nyanza yo mu ntara ya Burunga,
nayo yaronse amanota 89 n'uduce 86 kwijana. Amakomine 10 ya nyuma dufatiye kuri indinganizo shasha hatangura Mwaro yo mu ntara ya Gitega yaronse umwimugana 75 kwijana, hagakurikira Cibitoke yo mu ntara ya Bujumbura yaronse umwimugana 74 n'uduce 81 kwijana, hagakurikira komine Nyabihanga yo mu ntara ya Gitega yaronse umwimugana 73 n'uduce 50 kwijana, hanyuma hakaza komine Matana yo mu ntara ya Burunga yaronse amanota 71 n'uduce 48 kwijana, hagakurikira komine Bukinanyana yo mu ntara ya Bujumbura yaronse amanota 71 n'uduce 12 kwijana, hagakurikira komine Mugina yo mu ntara ya Bujumbura nayo yaronse amanota 70 n'uduce 46 kwijana, hagakurikira komine Tangara yo mu ntara ya Butanyerera yaronse amanota 69 n'uduce 36 kwijana, hanyuma hagakurikira komine Mugere yo mu ntara ya Bujumbura yaronse amanota 69 n'uduce 34 kwijana, hagakurikira komine Ntahangwa yo mu gisagara ca Bujumbura yaronse amanota 68 n'uduce 28 kwijana. Iyanyuma ikaba ari komine Rumonge yo mu ntara ya Burunga yaronse amanota 67 n'uduce 83 kwijana. Menyesha n'abantu nabo bamenye.